Muri uyu mwanya turasubiye kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV bagezaho ibiganiro n'amakuru vy'ibiba biriko biravugwa mu gihugu c'u Burundi. Ingingo n'amatangazo vyafatiwe abenegihugu tuzibagezaho. Amakuru avugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, ibivugwa mu kibano, inkuru nyinshi ziba vyandikwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibigarukako cane mu bimenyeshamakuru, hamwe n'ayandi makuru menshi tuba twabatohoreje mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose rero tubigarukako, ni nayo mpamvu muri uyu mwanya tubasaba kugira ngo ntimuze gucikwa n'aya makuru. Tugiye kugaruka ku rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Sentare ntahinyuzwa kuri itariki ya 21 yasohoye urwandiko yerekana ivyaha indwi General Alain Guillaume Bunyoni aziregurako kuva ku wa 27 Rusama 2024. Turaza rero kubagezaho uko vyose vyifashe, mumenye ivyo vyaha indwi vyoba vyagirizwa Alain Guillaume Bunyoni. Harimwo kandi n'ivyaha vya bagenzi be baribo Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Destino Bapfumukeko, bo rero bakaba bazoburana ku vyaha bibiri. Kome Niyonsaba rero yahoze ajejwe nyubako za Alain Guillaume Bunyoni nawe akazoburana icaha kimwe. Ivyo vyose rero turaza kubigarukako, n'abandi benshi rero bahurikiye muri urwo rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni ivyo bagirizwa sentare ntahinyuzwa yabishize ahabona kuri uyu munsi. Turaza rero kubigarukaho ku buryo burambuye, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa. Tubafitiye n'izindi nkuru ziriko biravugwa irya nino mu bimenyesha amakuru. Turabahaye kazi rero, fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Umwe rero yabonye urwo rwandiko yagize ati nta makosa mbona niba arayo indwi, ahubwo nibamuha agahengwe asubire mu biwe, kandi ndamwifurije nyakubahwa Alain Guillaume Bunyoni kubandanya inzira y'agakiza watanguyeho uri. Kristo rero nga akurwanirire. Uyundi yagize ati perezida wacu ariko ararondera umuti aho utari, namurekure kuko mu gihe ubutungane bwoba bukora neza ibice nka 96% by'abategetsi bariho ubu bose boruhukira mu gasho, kuko abanyabyaha bahebuje rero ngo nibamureke. Hari undi yagize ati ivy'ubutunzi basha nibaduha umwanya tubasakambure bose, duhereye kuri Neva n'umugore wiwe, urabe ko nabo batinjijwa ubusha, kuko Neva niwe atuma abarundi bata agaciro, ngo igitoro niwe yacifatiye mu ntoki, ngo nibakure uyo muzehe Bunyoni yitahire buryoherwa na wa mwamikazi wiwe, ntawera ariho twese turakora amakosa. Bigize noneho aho abantu benshi bariko barasaba ko Alain Guillaume Bunyoni yorekurwa. Ivyo rero babitangaje nk'uko twabwiye mu buryo bw'impfunyapfunya, mu gihe sentare ntahinyuzwa yashize ahabona ivyaha indwi General Alain Guillaume Bunyoni aziregura ko kuva ku wa 27 Rusama 2024. Nkuko rero twaheruka kubamenyesha mu makuru atandukanye, sentare ntahinyuzwa iremeza ko urubanza rwa General Bunyoni na bagenzi be rugiye gutangura kumvirizwa mu gice c'iyungururizo aho nyene muri sentare ntahinyuzwa kuva ku wa 27 kwezi kwa gatanu 2024. Tubasezeranye ko urwo rubanza nibizovugirwa mu zo bikurikirana kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Urwandiko rw'iyo sentare rero ruvuga ko Bunyoni na bagenzi be bazoburanira i Gitega. Ntirutomora nimba bazoburanira mw'ibohero rikuru rya Gitega nk'uko vyagenze ubwa mbere. Sentare ntahinyuzwa rero ikamenyesha kandi ko guhera umunsi Bunyoni na bagenzi be bazoherako kuburana, bazoca babanda mu minsi ikurikira gushika ruheze. Niko rero vyari vyagenze n'ubuheruka. General Alain Guillaume Bunyoni azoburana ku vyaha indwi yagirizwa, harimo ica mbere ni ukugerageza gutembagaza ubutegetsi, ica kabiri ni ukugerageza kwica umukuru w'igihugu, ica gatatu ni ugutyoza abategetsi, ica kane ni ugutunga ibirwanisho bicira umuriro atabirekuriwe, ica gatanu ni uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ica gatandatu ni ukwiha inyungu atarekuriwe mu mashirahamwe, ic'indwi
no kugira ubutunzi budasiguritse. Ivyo bibaha ivyaha ndwi Alain Guillaume Bunyoni azoburanwa ko mu gihe rero ubuheruka yari yaburanye ku vyaha 10 yariko yagirizwa, ndetse bagenzi be ni Colonel Desire Uwamahoro na Colonel Destine Bapfumuke kubo bazoburana ivyaha bibiri. Hari umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bo no kumena amabanga y'akazi. Kome Niyonsaba rero yaheze ajejwe inyubako za Alain Guillaume Bunyoni nawe azoburana icaha kimwe n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Hari abandi rero bari basangiye urubanza na Bunyoni barimo abapolisi bahoze ari abashoferi biwe, hari umukuru w'umutumba wa Mubone batavuzwe muri rubanza rwimirije, ntihamenyekanye ko boba batunguruje canke ngo Parquet General de la République be hitunguruje amadosiye yabo. Niko rero ivyirwo rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni rwaba rumeze. Murumviza rero ku vyaha byose azoba ariko aragirizwa. Tubivuze ko rero Alain Guillaume Bunyoni yatesheje umutwe Varisito Ndayishimiye, kandi Alain Guillaume Bunyoni ari mw'ibohero, ari naho abantu benshi bavuze ko Alain Guillaume Bunyoni ari igihagange kidashobora gufungwa okemari umwanya muremure mw'ibohero. Benshi bakavuga ko rero n'uyu mwaka urengaho ukwezi kumwe yoba amaze mw'ibohero ari ukwifata nguko ngarashobora no gupfa, ariko arapanga ibintu bikomeye cyane kandi ngari mw'ibohero. Tubibutse ko kandi ntangiriro z'uyu mwaka 2024 Alain Guillaume Bunyoni yafashe telefone ari mw'ibohero arungikira ubutumwa umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amwifuriza kuzogira umwaka mwiza wa 2024. Byatangaje abantu benshi, ndetse nyuma bikaba byarakurikiwe n'amasaka atandukanye yabaye mu gasho Alain Guillaume Bunyoni afungiwemwo mu ibohero rikuru rya Gitega. Ariko bararondera rero aho Alain Guillaume Bunyoni anyegeza amatelefone, amwe bakaba barayasanze mw'iravabo, ndetse carte SIM bakaba barazisanze mu buroso bw'inkweto. Ibintu rero byatangaje bariko barasaka n'abandi bose bumvirije ivy'izo nkuru zavuzwe kuri Alain Guillaume Bunyoni, byerekana ko rero afise ubuhinga bukomeye cyane, kandi ko na nirementanya ngo ubutegetsi bukora canke iperereza bikora. Alain Guillaume Bunyoni nk'uko yabivuze mu rubanza rwo mu kwezi w'icenda n'ukwa 10 2023, yagiye rero arabisigura n'ubundi ko nawe yari asanzwe abikora. Turacyategereje rero urubanza rwose bizavugirwamo, muzobikurikira kuri Imboneshakure Hejuru TV. Tubandanirize mu ntara ya Bururi, aho imitumba ya Mukike na Gakaranka muri zone Kivumu ya komine Mugamba nifise ishure na rimwe. Urongoye iyo zone akavuga ko bituma hari abana bagira urugendo rw'ibirometero birenga 7 baja kwiga mu yandi mazone. Hari n'abaje Mukike mu ntara ya Bujumbura. Daniel Yamuremye akabashikiriza ko nk'abaja i Mukike bituma basiba kenshi nk'iyuruzi bajabuka rwuzuye. Yongera ko ari abaheba kubera badashobora kurujabuka. Warongoye zone Kivumu akaba asaba gufasha mu kubaka amasomero no mu gutanga ibikoresho nk'isima n'amabati. Kemeza ko rero ibibanza vyo kubakamo bihari hamwe n'ibikoresho bimwe bimwe nk'amabuye n'amatafari. Ico kibazo kiravugwa kandi ko no mu mitumba ya Mugendo, Ndengo na Nyakigano ya zone Nyagasasa muri komine Mugamba. Urongoye rero iyo zone avuga ko Nyakigano hoho atani itongo rya leta ryo kubakamwo amashuri bafise. Mugendo, Ndengo naho itongo rya leta shaka kubakamwo ririmwo amatati. Abarongoye amazone ya Kivumu na Nyagasasa bakaba basaba komine Mugamba n'abandi bagere neza gufasha mu gutorera inyishu ico kibazo. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi co kimwe n'abajejwe intwaro mu ntara no muri komine Mugamba bahanura rero abarongoye iyo mitumba gushikana ico kibazo mu nama ya komine. Ku bwabo iyubakwa ry'ayo mashure rizoheza risabwe ababijejwe. Abanyagihugu nabo bakaba babasaba guterera mu vyo bashoboye kugira ngo ayo mashure ashobore kuboneka. Mu Rumonge hari abapolisi, bamwe mu bapolisi bahagarikira itangwa ry'igitoro iyo kibonetse baridogirwa ko
aribo bahindukira bagatera akajagari. Bamwe mu bafise ubwato bwo kuroba bavuga ko batangazwa no kubona abo bajejwe umutekano bafise ibido kandi bategerezwa gukurikirana ko urutonde rwubahirizwa. No mu ntwaro barabidogera bagatangazwa n'uko bavugana umwe aho ahagarara, ariko mu mwanya muto ugasanga bahagaze ku mapompo. Basaba rero ko bihagarara. Babishikirije mu nama yatunganijwe na buramatari w'intara kuri uyu wa mbere, bariko bararabira hamwe uko igitoro cotangwa neza kibonetse. Urongoye igipolisi muri iyo ntara asaba abajejwe intwaro fasha kugira ntihagire umupolisi asubira gutera akajagari ku gituro c'igitoro. Asaba ko uwo bazobona n'ibido kubimenyesha, hanyuma ingingo zifatwe. Buramatari w'intara ya Rumonge we ategeka ko abapolisi canke abasirikare bitwaza ibido babazwa uwabatumye. Mu bindi rero biriko bivugwa nuko muri meri ya Bujumbura abanyagihugu hafi yakuzi Nyenzare ku musozi Gikungu muri komine Ntahangwa baratekewe n'ubwoba kubera ikimanga kiguma caguka ku munsi. Bemeza ko kimaze guhitana inzu nyinshi nubwo atagitigiri bavuga, bisa n'amakenga ko n'ibarabara bacamwo rishobora kugenda. Abanyagihugu rero bagasaba leta gukingira inzu zitarashikirwa n'iryo bomagurika ry'umusozi. Ikindi rero bakaba basaba kwimura imiryango imaze gukurwako ikayironsa ahandi yubaka. Babona kandi ko leta ikwiye kuzana abahinga mvamakungu biga bakongera bakaraba igituma umusozi ugumubomokana, cane cane ko batamvura iriko iragwa muri ivyo bice. Mu bindi rero biriko biravugwa, ikinyamakuru Cyaga naco candika inkuru zigiye zitandukanye, candika ko hari mu banyeshure 81,129 bitezwe gukora ikibazo co mu mwaka w'icenda, harimwo 22 gusa bagendana ubumuga. Ico kibazo co mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya igice c'inyuma c'ishure shingiro gitegekanijwe kuzokorwa kuva ku matariki ya 4, ya 5 na 6 ruhesha 2024, kikazokorerwa mu bibanza 907. Nayo abanyeshuri biteguriye kugikora mu gihugu cose bashika 81,429 barimwo 22 bagendana ubumuga. Abanyeshuri rero bagendana ubumuga abatabona bazokorera mu Kabezi, abandi Igitega hamwe n'Igihanga. Vyashikirijwe na Emegride barikukiye umwunganizi w'ubushikiranganji ajejwe indero. Nico gitigiri c'abanyeshuri bagendana ubumuga kiri hasi ngo suko abifuza kwiga bose baronka ubushobozi bwo kuronka ishure bigako, rero bikiganwa na Ameriya. Umuvyeyi rero afise umwana asanzwe agendana ubumuga, umuvyeyi akagira ati intambamye duhura nazo ahanini nuko iyo dutwaye mwana ku mashuri kenshi baradutera, mama ngo barabagora. Amashuri yitwa ko yabagenewe nayo arazimvye cane, iyo nta mikoro ufise baca bamukurungikira. Narigeze kumutwara Igitega, bahandangiye ishure ribakira nivyo rero rirahari, ariko nasanze bizimvye ndavye aho nkura. Ushizemwo rero no kumufatana urugendo ntibiba vyoroshe. Asaba leta ko yokwiga ikibazo c'abo bana, habeho amashuri ya leta yabagenewe hafi yakira abo bana kuko nabo Burundi. Turabakengurukiye cane ko mukurikiye amakuru, ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri imbonesha kure ya Hose Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ivyo tugenda tubagezaho imisi yose. Imana ibahezagire.